have my people come spend the day with me kukatsi. I'm going gukora indora. So you guys will be coming with me all around. Yeah. Welcome to my YouTube channel. Nurdine amujournaliste ndi yagiye mu Faransa akagaruka siho yahora Fara yari yaherekeje ujya ni ber mama bari kuwacaye yakutweka telefone shasha Fara ndakwereka kwa gaso incungu y'igihugu cyacu Nurshu yot anajua nini sana yako kama tuko barafiki indo miniature sivyo happy birthday yani yamekutera Minha fé que é original minha vai. Yo indo miniature. Happy birthday. Franiki aronse umukunzi mushasha. Franiki aronse umukunzi mushasha. Ariko aramuha amahera. Niyo basigaye bakundana ubu. Urutanirudisha niyo bakongomani. duhuye siziriza gatondo kuva nkivyuka we are going to work. Go kalisa. Kada da muri miso. Ya mariage canke y'ubuzima. Ega nkuje imyaka y'ubuzima si imyaka ya mariage. Ndabizi bo kuziranga utari mari. Ntari mari. Okay, imyaka ngahe y'amavuko. Ucumbwira ni yuko ijubana n'umugore utarongoye. Nkuje imyaka 26. Agenda gusema imyaka 6 nizosubira kuvugana. Oya kubera. Mwe munivunjiye. Wabonye mutika. Acha kuvuga. Anya kabisa. Asante sana. Fara sema jina yako. My name is Farid the Answer. From African TV. Sema uko rafiki yangu. I'm married. Sema uko rafiki. I'm married. Ega kuba married ni bituma utagira abagenzi. Icyo nzi cyongereza. Sinzi umugenzi wa. Yo. Ndi umugenzi wa dada. Yo. Ndakabiko kujana. Aje mu kigega anniversary ya Fara yaryoshe tunaenda. 1 2 3 tunaondoka. Mnatafuta nini? Mkigega. Audio sawa. Kandi wariza ku aranyote ushaka mumea akajika kazimbuzi. Bebe wa sawa. Turakajika zimbuzi. Zimbuzi abo nturizi. Izimvye ngani yihe boss? Izimvye ni nyene. Sawa niyo ngene. Nta pai umukenga. Naje ni mugurira. Bomba fusheti mushi. Atabafusheti mushi. This is my birthday. Yes, today is you. My birthday. Nangwa juyo nyene. Akabona bagashira gute biranga. Mwereke kubona umunyagihugu mwereke bakadumbaye. Ava akoresha ifurusheti. Nawe biramunaniye braza. Wabonye ngene umubraza uratobora. Yose iyo umenye uradusubiza amahera yayo. Ari yamenya dusubiza amahera yayo. Kandi vyo nivyakorewe ngahawe. Ni ndundi. 100%. Wow. Kandi umuntu turamuhaye promotion. Oni bon, iranaryoshe. Turabana beza vraiment. Umuntu yagize izishimye muri ikigega. Yubawe. Bosi wacu yatuguriye nawe. Bebe. Ya sisa. Ya iyo nyene ya sisa. Ya sisa braza munawe kubiri. Manini yananga. Ibi vyose birazimvye agira mugurira kwa sababu yeye apendaga ibi hatari anatupendea hata nashwa ofisi ibisoko tubikorerwa mu Burundi byonyene utuntu duki none utari naona chukua ka nichukue leo nakuwa tajiri wetu namshika vizuri Ibi ndambaye mayibi azobivugira umwaka wose. Thank you. Asante sana kabisa. Lepa. Bishisi. Oya waze big manager.
Kiriko bamutwaye gukizwa yarakiriye Yesu umwami n'umukiza we nawe wakiriye kera wakiriye ndo Yesu na Muhammad lakini uko na freshere kuwa araha abayisilamu freshere ya abayisilamu bafite amahoro menshi abatafise ni bande mwebwe niwe nawe utagira idini bazanu Indero niyo yananira pepe Mukabundero waburonka disi kwijana ndubakira nandero ngira mugabura amara amazi muvyeyi wawe nigenda yatunje nije munzwe n'indero no mama bana babindi bari excellent bafise indero uyu afite akazi je muntu wenyene atunzwe n'indero nke yego batuze kutagira indero rega sarime mwishuri amaze kwiga gusango umunsi wa mbere akanura umuntu narumugirigeze uyo narumugirigeze narize makesi ndavyanse ndiko ndabaza tuje nga kwanza turi muri poro tuje kwanza kwerekana ivyuma icuma kiyungurura sawa ivyo turaza kukivuga icuma turi mu bambere bagira bakibone icuma kiyungurura bagenzi bacu barindiye baze kuba briefing bagera baze kuvuga ngo urumva icuma banza kubasigurira turacerekana doni diko badusigurire tugende no kumenya ico tutu azi icuma gikorana n'ubutare birakwiye kandi kirayungura kirayungura icuma be santa numye ko ari we santa sigura ivyo cuma je nje kuraba nga na warabiri none aci yagenda hejewe ndabira murabonera uyu oyawe uri mu biki kuraba turi muri poro turi muri poro mbere uriye mu ndege bazurindira kwanza ivyo turaza bwa mbere nje muri poro kandi babwire gusa aba mbere twakoze ikiganiro mu ndege abanyamerika bagira ikiganiro muri mission Artemis twebwe nazo twari muri mission Tamani Afrika mu kirere twakoze ikiganiro twabaye aba mbere nuzo kwigana inoti ntazofungwa tuzomureka umviriza rero higira kabiri naco turi abantu ba mbere twakoreye ikiganiro turi mu kirere abarundi bande uri muri moda sagabona ingine mu kirere mie yangu twari twari muri moda bakatubwira ati ngo shout nambwa ati shout wocu babwira gutavuze shout biraturitse n'ibindi birameneka aba ngo shout gisigura ikiwe shout it's mean you are making a lot of noise because we are making a lot of noise ariko bari bagize iki bari baturihiye baturihiye na boss none bani ndege ntibayirishe ndege yaririshe nyene kandi mwarishe itike zimwe na boss oya amahera namwe nabo mwari kumakora babwira ngo abo bandi la boss yari muri business bagire no mu ndege irimo abashefu b'abarundi abashefu twari kumwe muri economy honorable oya ntavuga mu izina ntuzenya oya banzumbwire haje imodoka iri kwiragira indege iri kwiragira Natacha oya zari zigipro wiyumvise we kwatwawe n'umushoferi umushoferi mugabo umubiriza amabuye indege twagiyemo vraiment none facture ngo muri consommer $2000 oya facture ya bingine y'abantu bagiye bafite amafaranga bamwita Sarahe yaso kutwica akugurira byose rahira kijya umwe ura ebana byose mugabo je nama ndakubaza ikibazo kandi ngira ndakibaze kandi ukinyishura utakinyishura Starboy akinyishura ribaye nk'ishuri gira gatandatu Natacha la boss agiye hanze buri gihe agiye hanze ntari mwe aratwara umukobwa ni kubera iki abakobwa mubise insako impamvu abanya batwara baza mu kazi umwaka umwe bagaca bagenda zibanaorewa banaenda bana maneno mengi tena sisi hatuongeagi sana tuvuga ibikeme basi mnaorewa mnafika mnaacha kazi tatizo ni kwa sababu tunaolewa sawa kina wale watu wananani wavuga ngo babatwaye ivyuma ile tu basi uzamuze urazi ko na mere tugume twisabira muze mere azogenda gutura ke mama turasubira turahari mama turahari kabisa sisi turisabira tuje gukora kazi none muri ko mwase mutari kumwe twereka abarundi oya ntiharagera first of all this is what I speak listen we are be speaking English so if you want to go ask it in English turabarundi if you want to go ask it in English we are going to be speaking English no turakoresha EIA gimini nambari gimini bara translating and direct bambara gusanga uvuga ivyo mwumvise ivyo uvuze utanizingwane tunabishobora tugeze none
Gari turaba bono. Natacha. Kasha. Natacha. Abantu sibe. Yesu wenyene yaraje ngaha baramugirirana. Si wowe bari gusigaza. Abana ko nyakuba mushikiranganje. Nyakuba warashitse. Nyakuba mushikiranganje aje gutwereka icuma. Gisya. None basuye ko ari icuma none. Working time, guys. This is how my daily life look like as a journalist. I'm a content creator. I'm a content journalist. I'm a journalist. Sive umu nakunda. Sive umu. Ubu ni gihe cyuko abarundi babona Burundi babona yuko igihugu kiko kiriyubaka sibyo biraryoshye kubona ibintu muri transparent Amakuru hamango baba yakuye ni munsi Nagusize gufata ta content. Ega fite kibazo shikirato. None kumujimbere ndakwifatikize content yireke jimbere ndakwifatikize. My people, that's where I'm coming from. There. If no balance, I don't even know where I am. I'm tired. Kati mujantu waratwicaye ngo dukora twicaye abajournalist urazi kuva Bujumbura. Hi my people, Kuri TV muraho mumeze neza. So this is the end of my vlog today. Mwagendanye nanje ku kazi kuva kuri port y'Ubujumbura turaduga ubu turi ruguru. Hiwe you see ni Mukayanza. Abanyakayanza mushira mu commentaire mumbwira muti twe turabanyakayanza kandi turi proud. So ngira meze vlog ariko numva novuga imbere yuko meze iyi vlog. Ngira ndakubwira ngo mu buzima ntihagire umuntu azoguca intege mu cyo uri kurakora. Hari igihe ushobora guhura n'umuntu mu kintu uri kurakora akakubwira ngo ico kintu we yaragerageje caranse agaca ashaka kukwereka yuko nawe naho wo bigerageza bitokunda. Kenshi iyo twagiye mu kintu nitugishobora biratworohera cyane ko duca intege abandi
biratworera cyane ko twumva umengo n'undi naho yo bikora nahazoshika ugasanga umuntu agoma ashaka gusubiza inyuma kubera ikintu kidakunze ariko ndakunda kuvuga ikintu kivuga ngo si kubera ko cananiye ibya nawe cyo kunanira iyo ufise indoto ntiyagira umuntu numwe aguhagarika uko biri kose uko bisa kose bandanyirizaho komerezaho hari umunsi umwe indoto yawe uzobona ico yari imaze nka jewe umugabo wanje wo kuvuga rabiyo nshikanye nari kumwe na ministre n'abandi bajournaliste bakomeye n'abanyespira muri RTNB so don't give up on your dream igishika cyose komerezaho urumva uciye watse muduga rero kubera zigira rimwe igishika cyose komerezaho kandi mugume mugira subscribe muri benshi kuri Darna TV ndabibutsa yuko dimanche yindi le 31 agapeho second edition ukaba utaraterera kindly terera kugira ngo bize bigende neza n'ushaka agapira wandike kuri ya nimero n'amananga kugira ngo bigende neza. Thank you for watching gushika ngaha ijoro ryiza mani bahezagire igitondo ciza bivuye nawe uherereye. Ciao bye bye.